izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Reka dusabe babaririmbyi bahora badufasha mu gudirimba indirimbo itanguza ibikorane byacu, tubasabe begere ngaha kugira ngo dutangure ibikorane byacu by'uno munsi. Kandi tubahaye n'ikaze abantu bose bagiye gukurikira kino cigwa, haba abari mwa kino kibanza, haba abagiye kudukurikirana ku mbuga ngurukanabumenyi, bose turabahaye ikaze mwa kino cigwa cacu kidasanzwe. Rero abaririmbyi banyarukije dukoreshe umwanya kuko uriko uragenda. Bandanya azozira wana wadatawe ite aumamazoza twekatizomera ite
amen uwera wigisha byose nyabushobozi wovuze biba utegetse bikomera izina ryawe nagicubahiro amen kuno mugoroba kubigushimira ukumwene wemeye kubana natwe ntabwo twari beza ntabwo twari kugororoka ariko wemeye tushikamo n'amasaha duhema n'umugati wazima izina ryawe nagicubahiro Amen. data mwiza rero byakoretse kino cigwa tugira twige umusore wawe yagiteguye data bagusavye umwihangemo byasame aba ari ubivugira data ndabisangize ko dukorera mu izina rya Yesu amen izina ry'Imana rihabwa icubahiro izina ry'Imana rihabwa icubahiro ndongeye kubaha ikaze mu cigwa cacu c'uno musi co kuno mwanya muri kumwe na mwene so Jimmy Nishimwe. None rero ndagira ndabibutsa yuko ababajije ibibazo tuzobyishura ku munsi wacu w'ejo. Icigwa tugiye kurabira hamwe kivuga ngo amategeko y'umwidegemvyo. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Amategeko y'umwidegemvyo nico cigwa cacu c'uno munsi tugiye kurabira hamwe muri uno mwanya. Bagenzi, amategeko y'umwidegemvyo w'umudereva, umuntu atwara imodoka ategerezwa kumenya amategeko yo mw'ibarabara. Nk'akarorero, iyo iri bara ritukura ryatse riba rikundije kurengana. Iyo utazi amategeko y'imwibarabara wewe ukarengana kubera yuko harahuguruwe irindi barabara, wewe biba vyoroshe yuko ugira agisida. Ni kuvuga ngo ubugira ugongane n'abandi bantu uteze agisida. Uko niko bimeze. Jewe ndavyibuka igihe kimwe narindi hariya mu gisagara ca Bujumbura, hama ngenda guhagarara ahantu, kandi aho hantu ntivyari vyemewe yuko bahahagarara. Erega nagiye numva bankubita inkoni bampashura, ngenda gutahura yuko vyari bibujijwe guhagarara aho hantu. Ndiko ndatunga ku nkoni, murabona inkoni umupolisi agukubise nyine aba yarigishijwe gukubita, ugenda nyene uyinovora. Ndavuga ati mbega kudasoma, mpindukiye sanga hari handitse aho hantu kirazira kuhahagarara. Bagenzi, ni vyiza kumenya amategeko agenga ibintu, agenga ahantu, kubera yuko utayamenye ukagenda nabi ntibibuza yuko uhanwa, utegerezwa guhanwa. None rero no mu vy'Imana birakwiye yuko dufata umwanya tukiga neza kugira ngo tumenye mu by'ukuri icyo Imana yifuza yuko tumenya uno munsi. Ni kuvuga ngo haba mu buzima bwa buri minsi yose birakwiye yuko umuntu wese amenya amategeko agenga igihugu, amategeko agenga ishirahamwe, kugira ngo bimworohere kumenya uko azoba mu gihugu, uko azoba mu ishirahamwe, uko azoba ku ishuri, kugira ngo bikunde muri ivyo bibanza aze abibemwo afise umwidegemvyo. Iyo ivyo bikunaniye, igikurikira nta kindi atari kubaho mu buzima bubabaje. None rero bagenzi, no mu vy'Imana nuko nyene bimeze, niko bimeze no mu vy'Imana. Igihe Imana yakura Abisirayeli mu gihugu ca Egiputa mu nzu y'ubuja, bageze ku musozi Sinayi, Imana yahamagaye Mose imuha amategeko yayo. Hari ku musozi Sinayi, ijambo ry'Imana rimbarira ngo Uhoraho abarira Mose ati, duga uze hano ndi kuri uyu musozi ugumeho, nageze ibisate by'amabuye biriko ivyagezwe n'amabwirizwa, ibyo nanditse ngo byigishe.
kuvayo igice cya 24 ku murongo wa 12. Bagenzi, mubona ari Mose yabyanditse? Oya, ni Imana yabyanditse. Bivuga ngo icyo nanditse ibiha Mose kugira ngo abyigishe. None Imana yanditse yoba yandika nk'abantu ku buryo yokwihenda mu nyuma ikivuguruza? Bivuga ngo Uhoraho amaze kubonanira na Mose kuri uwo musozi Sinayi, amuha ibisate bibiri by'amabuye byanditswe ko n'urutoke rw'Imana. Kuvayo igice cya 34 ku murongo wa 18. Imana yaranditse n'urutoke rwayo hama ibihereza Mose. Bagenzi, ni Imana yabyanditse kandi Imana itihenda. Niwe yabyanditse ibiha Mose kugira ngo abyigishe. None rero nanjye ngiye kubibigisha kubera yuko Imana yabyanditse kugira ngo abantu bayo babyigishwe. Tubisanga muri Kuvayo igice cya 20 uhereye ku murongo wa mbere ugashika ku murongo wa 20. Icyagezwe 10. Icyagezwe cya mbere kivuga ngo ntukagire izindi mana umbangikanya. Bagenzi, turabuzwa kubangikanya Imana n'ikindi kintu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ukunze se canke nyina akabandutisha n'aba nkwiye. Ikintu cyose wokunda ukakirutisha Imana kiba kikubereye iyindi mana uriko urabangikanya n'umwami wawe. Nk'akarorero, ukunze pasitoro, ukunze umukozi w'Imana runaka, ukunze sheri wawe, ukunze inka yawe, ukunze imodoka yawe, ukunze ubutunzi bwawe, ukaburutisha Imana, ibyo biba bikubereye ikigirwamana uba uriko urabibangikanya n'Imana yawe. Itegeko rya kabiri rivuga ngo ntukibazire igishushanyo canke igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mw'ijuru canke hasi kw'isi canke mu mazi yo mu biyaga. Ntuze byikubita imbere, ntuze ubisabe. Bagenzi, Bibiliya ngaha irerekana naho wowe uzi ishusho y'Imana warayibonye, ntiwemerewe kubumba ibibumbano byayo canke kuyishushanya hamuheze uyikubita imbere canke uyisabe. Bibiliya yatubwiye ngo ntukagiye izindi mana ugenzante umbangikanya. Abantu bagendera mu bapfumu, abantu bagendera mu barozi, abantu bagendera mu guterekera, abo bantu bamenye yuko baba bariko barabangikanya Imana n'ibyo bintu. Abo bantu rero itegeko rya mbere ryatubwiye yuko bariko bararirenga kandi batihanye nabo gupfa. Reka dusome itegeko rya kabiri dukoresheje Bibiliya y'abavukanyi bacu bandi. Iyo Bibiliya yaranditse ivuga ngo mu bwuzure bwa kera, ni ku rupapuro rw'134 havuga ngo mu biremwa byo mu kirere, ibyo ku isi n'ibyo mu mazi, ntihagiye na kimwe utora k'ikigereranyo. Bisubiye, ntudusenge ibishushanyo, ntuzubifukamire kandi ntuzubikorere. Bagenzi, batubwiye ano majambo avuga ngo ntihagire na kimwe utora ko ikigereranyo, kuko njyewe Umukama Imana yawe ndi n'ishavu ryinshi ku banyanka. Ikibi cyakoze ababyeyi gihanira abana babo, abuzukuru n'abuzukuruza, ariko nk'abasekigongwe kubankunda bagakurikiza amabwirizwa yanje. Bano bavukanyi bacu batubwiye ngo ntuze ubifukamire. Bagenzi, Bibiliya haba mu mvugo zitandukanye, haba muri Bibiliya zitandukanye, batubwiye ngo ntuze ubifukamire kandi ntuze ubikorere. Birabujijwe cyane kubifukamira, ni kuvuga kubyunamira. Birabujijwe cyane kandi ntuze ubisabe. Birabujijwe cyane
ntuze ubifukamire, ntuze ubisabe, ntuze ubikorere. Bibiliya yari yaravuze hariya muri Habakuki igice cya 2 ku murongo wa 18 yavuze ngo igishushanyo kibajwe kimaze iki vyotuma umubaji akibaza, canke igishushanyo kivugutiye mu ntebe kiragura ibinyoma vyotuma uwakivugutiye akizigira akironkera ibigirwamana vy'ibigari. Bibiliya yabandanya ikivuga ngo bene ibyo bishushanyo bisa n'ibikanganyoni bishinzwe mu mirima bitazi kuvuga bikwiye guterurwa kuko bidashobora kwijana. Ntimukabitinye bagenzi, mubyumve bivuga ngo ntimukabitinye kuko bidashobora gukora ikibi canke ngo bibashe gukora iciza. Yeremiya igice c'10 ku murongo wa 5 niko Bibiliya itubwira. Bibiliya ivuga ngo azobona ibara wobwira igiti ngo niwikangure, akabarira n'ibuye ry'ikiragi ngo haguruka, mbega ibyo byoragura. Erega ibyo byayagirijwe k'izahabu n'ifeza, ariko imbere nta mpwemu bigira namba. Habakuki igice cya 2 ku murongo wa 19. Bibiliya ibandanya ivuga ngo nuko mwibare cyane kuko mutagize ishusho mubona namba kuri wa munsi uhoraho yabarira ari Horebu, ari hagati mu muriro, kugira ngo mwoye kwihumanya. Bagenzi, iyo uriko urasenga Imana ukoresheje ishusho y'ikintu runaka, Bibiliya ivuga ngo uba uriko urihumanya. Bibiliya ntitemera, nta na hamwe Imana yigeze itemera mukirazira igishushanyo mugishushanije n'ishusho iyo ari yo yose ari gishushanijwe mu kigabo canke mu kigore canke mu gikoko canke mu gitunzwe kiri kw'isi icaricyo cyose canke mu kiguruka mu kirere icaricyo cyose. Musubira mu Byagezwe igice cya 4 ku murongo wa 15 gushikana ku murongo wa 17. Rero itegeko rya kabiri ritubwira ngo ntukirazire igishushanyo cyangwa igisanisho ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku isi cyangwa mu mazi yo mu biyaga, ntuze byikubita imbere, ntuze ubisabe. Niryo tegeko rya kabiri. Reka tugende ku itegeko rya gatatu. Bibiliya ivuga ngo itegeko rya gatatu, ntugapfe kuvuga izina ryanje jewe uhoraho Imana yawe ku by'ubusabusa, kuko uwo rivuga ku by'ubusabusa jewe uhoraho ntobura kubimuhora. Ndabibutse yuko turi muri Kuvayo igice cya 20 twahereye ku murongo wa mbere tuza gushikana ku murongo wa 20. Itegeko rya gatatu riratubuza kuvuga izina ry'Imana ku by'ubusabusa. Bagenzi, hari umuntu usanga ari ngaho iwanyu mu Rumonge ariko akemeza umuntu yuko ari Bujumbura, agaca arahira n'ukuri kw'Imana ndi Bujumbura kandi ari ngaha mu Rumonge. Aho uba uri kuravuga izina ry'Imana ku by'ubusabusa, kandi umenye yuko uba uri kurarenga itegeko ry'Imana rya gatatu ritubuza kuvuga izina ry'Imana ku by'ubusabusa. Hariho ubundi buryo abantu bavuga izina ry'Imana ku by'ubusabusa. Nk'akarorero, umuntu akubahuka izina ry'Imana akaryiyita canke akaryita abantu. Tuzobibona. Itegeko rya 4 ni wibuke kuziririza umunsi wa ryari, umunsi w'isabato, apana dimanche. Bibiliya ivuga ngo wibuke kuziririza umunsi wa ryari, w'isabato. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Reka tugende ku itegeko rya 5. Itegeko rya 5 rivuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo urangire mu gihugu jewe uhoraho Imana yawe zogezante. Abana muhamagarirwa kubaha ababyeyi banyu, nimutabubaha ntimuzorambira mu gihugu Imana itanga. Kandi n'abakuze nabo muhamagarirwa kubaha abakiri bato. Kandi ushaka uri umugabo, mama wawe canke papa wawe bakaba bagihari, uhamagarirwa kububahiriza.
uhamagarirwa kububaha no kubumvira impanuro baba bariko baraguha. Abasore benshi iyo bageze mu bigero bacarana kumvira ababyeyi babo. Abakobwa benshi iyo bageze mu bigero, abasore benshi hamwe n'inkumi nyinshi iyo bageze mu bigero baca bakagumuka ku babyeyi babo, ntibabe batumvira ababyeyi babo. Itegeko rya 5 riduhamagarira kubaha ababyeyi bacu kugira ngo turambire mu gihugu Imana Data wa twese izoduha. Itegeko rya 6 rivuga ngo ntukice. Abarozi nabo nyene n'abicanyi. Hari abandi bantu batayoga kandi batica ariko ari abicanyi. Hari n'ababyeyi numvise bubahuka bagatuka abana babo ngo wakirofawe. Hari abagore bubahuka bagatuka abagabo babo ngo urabona muco kida. Hari abagabo nabo batuka abagore babo ngo uko gisa. Abo bantu bose n'abicanyi n'abajya batuka abantu ngo uragapfa, n'abandi baraba abantu bakabipfuriza gupfa. Abo bose n'abicanyi. Bino tegeko rirabaraba yuko bakwiye kurinda gukora kino cyaha ntukice. Itegeko ry'indwi ntugasambane. Abantu bamaze gusambana bamanika amaboko. Ntabo basibye mwese ntimurasambana. Ariko bagenzi, ngaha hakaba hariho umuntu w'umusambanyi, hakaba hariho umugore arenga ibigo, hakaba hariho abagabo barenga ibigo bakagenda gusambana n'abandi, hakaba hariho abigeme bihaye agakura mu gusambana n'abasore bose babonye no kwiba abagabo b'abandi. Hari abakobwa bihaye kwiba abagabo b'abandi. Ugasanga umuntu w'umugabo hagutanga rasiyo muhira. Ndaga ndababwire ngo hariho icyaha kibishe cyane nabonye n'ubusambanyi. Umuntu w'umugabo biramunanira kurera abana yabyaye, akagenda kurera abana atabyaye. Ugasanga umwana yabyaye agiye kwa se we, papa numpe amafaranga yo kuriha ku ishuri. Uko byisa mvimbere wowe wibaza yuko amahera yo kudutora mw'ibarabara. Hama umwana wa maraya canke maraya yamubwira ati uno munsi nshaka gusohokera hariya kuri hoteli yinihi, agacamuha ibihera agaca agenda kwisohokera. Iki cyaha ni kiri kirababaje. Hariho n'abahungu bihaye gusambana n'abakobwa bose mwa kino gisagara. Ukabona n'umuhungu umwe mugatarabona yuko abakobwa bose mwa kino gisagara basambanye, ntiyemere. Nagira abo bose ndabatangarize yuko bariko bararenga itegeko ry'Imana rya 7 rivuga ngo ntugasambane. Itegeko ry'8 rivuga ngo ntukibe. Babandi bibira ku minzane. Hari n'abandi bibisha ubwenge, ugasanga waranguye ikintu bagera 5 mugabo ugacuka idandaza 10,000. Ubwo si ubusuma? N'ubusuma. Ndiko ndababwira ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo ntukibe. Uburyo bwose woba wibamwo, ijambo ry'Imana rirakubwira ngo ntukibe. Umenye yuko yuko wiba uriko urarenga itegeko ry'8. Itegeko ry'9 rivuga ngo ntukagirize ibinyoma mugenzawe. Aha rero abagore bose baciye bafatwa kubera yuko kuzimura. Abantu bazimura babesha. Akamaramaza ni kubona umugabo azimura. Je narigeze kubona umugabo azimura. Hari abagabo nabo nyene bazimura, ariko iyo kivuze kwagiriza ibinyoma bumva abagore gusa, n'abagabo barabikora. Ibyabo na by'ibinyoma. Hari abantu bagenda gusura ibinyoma, akagenda kavuga ibintu
azi neza yuko ibyo bintu atari byo ariko akabyemeza ngo ibyo bintu ni byo. Bamenye yuko bariko bararenga itegeko ry'Imana ry'icenda rivuga ngo ntukagirize ibinyoma mugenzi wawe. Itegeko ry'icumi rivuga ngo ntukifuze inzu ya mugenzi wawe, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe, cyangwa umugurano wiwe, cyangwa umuguranokazi wiwe, cyangwa inka yiwe, cyangwa indogoba yiwe, cyangwa ikintu na kimwe cya mugenzi wawe. Bagenzi, ijambo ry'Imana mu itegeko ry'icumi rirabuza abantu kwifuza ibintu by'abandi, maze kubera yuko kwifuza ibintu by'abandi bituma umuntu ashobora gukora icyaha. Igihe umunyezaburi yasoma ano mabwirizwa y'Imana hariya muri Zaburi ya 40:8 yaravuze ngo himbawe no gukora icyo ugomba Mana yanje, ibyageze byawe biri mu mutima wanje. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Bagenzi, mbese icoma umuntu wese akava ngaha ibyagezwe by'Imana byose byanditswe mu mutima wiwe. Bagenzi, ndagadara menyeshe yuko intambara iri hagati y'iciza n'ikibi irakomeye. Satani agwanira ku ruhande rwo kutumvira Imana, rwo kutumvira amategeko y'Imana. Yesu nawe n'akarorero ko kumvira amategeko y'Imana. Satani yateje ubugumutsi mw'ijuru nk'uko twabibonye. Amaze guteza ubugumutsi mw'ijuru, aca atanguza intambara yo kurwanya amategeko y'Imana. Satani yifuza yuko amategeko y'Imana akurwaho, kandi mu mitima y'abatari bake umugambi wa Satani warasohoye. Abantu batari bake mwa kino gihe barayoboka Satani kubera yuko mu mitima yabo amategeko y'Imana yakuweho. Ubwo bugumutsi Satani yatanguje yaciye abutara mu babyeyi bacu ba mbere, cya gihe yihindura mu nzoka, maze abantu baca bahonyanga amategeko y'Imana, baca bacika abanyabyaha. Abantu twarahonyanze amategeko y'Imana duca ducika abanyabyaha. Mu gutora umuti, umuremyi yashobora gukora ibintu bibiri byonyine. Ubwa mbere kwari kwica abantu nk'uko yari yavuze ngo nimwakora icyaha muzogenza nte, muzopfa. Imana yari guca ishira mu ngiro ibyo yavuze. Reka ndababaze, Imana iyo yica abantu yari kuba Imana y'urukundo? Imana kubera yuko ari Imana y'urukundo byarayinaniye kwica ababyeyi bacu ba mbere, ica yiyumvira gukuraho amategeko y'Imana. Iravuga ati none hari ubwami butagira amategeko? Ikuyeho ibyagezwe byayo yari kubikuyeho iki? Ubwami bwayo. Ibi bintu byose ari bibiri byarayinaniye, ica yemera kururuka. Ijambo ry'Imana ryerekana ko yemeye guhera imbere yayo y'ubwiza, yemera gusira ijuru rye risigara igaragara, yemera kururuka, iza hano ku isi, iraho mu buzima buruhije, ubuzima bw'umubabaro nk'ubwo natwe abantu tubamwo. Mbere ntiyagarukiza ngaho, imaze guca mu bubabaro butangaje, yemera gupfa, kandi urupfu rukabije rwo ku musaraba. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro kugira ngo turokoke. Iyo uri kuravuga ko amategeko yokurwaho, uri kuravuga yuko Imana coba ari kijuju, ko yokwemera kuza gupfa kandi amategeko yavuyeho. Reka ndababaze, ngubu buvuga yuko atategeko mu gihugu rihana uwivye. Umuntu yivye bomuhana? Ni kuvuga ngo Imana yaba yari yakuyeho amategeko, ntibyari bikenewe yuko igihano gitangwa. Kuvana igihano cyaratanzwe,
icyo ni icyemezo cyerekana yuko amategeko y'Imana azokwamaho. Yesaya yarabivuze neza. Yesaya 22:21 yahimbaye Uhoraho kuguza ibyagezwe no kubyubahiriza, kubw'ukugororoka kw'izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ibyayibereye byiza cyane byarayihimbaye, bihimbara Uhoraho kubyuzuza ibyagezwe no kubyubahiriza, kubw'ukugororoka kwiwe izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nicyo cyatumye igihe Yesu yari ari hano ku isi yavuze ano majambo avuga ngo ntimugire ngo naje gusenyura ibyagezwe cyangwa amajambo y'abavugishwa n'Imana. Sinaje kubisenyura, naje kubishitsa, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Abantu benshi babahenda ko Yesu aje gusenyura ibyagezwe kubikuraho, nyamara Bibiliya yerekana ko ataje kubisenyura ariko yaje kubishitsa. Bibiliya bivuga ngo ndababwira ukuri, gushitsa ijuru n'isi bizoviraho, nta kanyuguti na kamwe cyangwa akatsatsa bizova ku byagezwe gushitsa aho byose bizoheraherezwa. Matayo 5:17 gushara ku 18. Bibiliya bivuga hariya mu cece cya Yohana yanditse 3:4 hamwe n'6. Umuntu wese akora icyaha akora iby'ubugarariji, kandi icyaha nicyo bugararije. Ni kuvuga ngo iyo umuntu agararije ibyagezwe by'Imana aba akoze icyaha. Umuntu wese aguma muri we ntakora icyaha. Ukora icyaha wese ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Muntu uri kurankurikirana ubesha abantu ngo warakijijwe, ariko ukaba ukora iby'ubugarariji, ukaba utumvira amategeko y'Imana ugarariza, umenye yuko uri umunyabyaha. Bagenzi, nagenda babwire ngo mwa kino gihe Satani yihishije inyuma ya Yesu, ariko arigisha inyigisho nyinshi zizimiza mu ishusho ya Yesu. Bibiliya irabivuga neza. Yohana igice cya mbere cya Yohana, igice cya kabiri ku murongo wa 3 gushikara ku murongo wa 6. Bivuga ngo iki nicyo kitumenyesha ko tumuzi, nitwitondera ibyagezwe nawe. Uvuga ngo ndamuzi, nitondera ibyagezwe byiwe, n'umubeshi ukuri ntikuri muri we. Ukaba utitondera ibyagezwe by'Imana byose, haba kimwe naho ucirengagiza, umenye yuko waguye no mu kindi cyaha cyo kwitwa umubeshi. Ukuri kutari muri wewe bigusaba gufata ingingo. Bibiliya bivuga ngo ariko witondera ijambo ry'iwe wese, ugukunda Imana kuba guhinguwe muri we by'ukuri. Iki nicyo kitumenyesha ko turi muri we. Ukumva ko ahora muri we, akwiye kugenda, akwiye nawe kugenda nk'uko yagenze. Yesu yarasambanye, Yesu yarishe. Ni kuvuga ngo Yesu yitondeye ibyagezwe by'Imana byose uko ari 10. Ni kuvuga ngo abantu bavuga ko bari muri we bahamagarirwa nabo nyene kugenda uko nyene izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Umucamanza kugira ngo atunganirize abantu bimusaba iki? Amategeko. Kugira ngo umucamanza atunganirize abantu bimusaba amategeko. Uko niko nyene bimeze no kuri Yesu. Yesu kugira ngo utunganirize bimusaba iki? Ni kuvuga ngo wewe utemeye amategeko, Yesu ntashobora kugutunganiriza. Kugira ngo Yesu akubabarire ibyaha bimusaba amategeko. Reka ndababaze, wowe barirwa ibyaha atabyaha wakoze? Ni kuvuga ngo umuntu atemera amategeko, umuntu atemera ibyagezwe, n'ikigongo cya Yesu ntacyo akeneye, kubera yuko nta mategeko ahari kugira ngo Yesu amutunganirize. Hariya mu Baroma igice cya 4 ku murongo wa 15 havuga ngo kuko ibyagezwe
bizana umurage, ariko aho ibyagezwe bitari nta gicumuro kiba kigenjenje kiriho. ni kuvuga ngo umuntu atabyagezwe yemera, uwo muntu nta n'igicumuro aba yemera kafise, nta n'imbabazi za Yesu akeneye. Yesu ahari ku bantu bagenjenje bacumuye. Yesu aza kugira ngo akize abacumuye, kandi kugira ucumure byerekanwa n'iki? N'ibyagezwe. ni kuvuga ukaba utemera ibyagezwe na Yesu n'umwemera, nta kamaro Yesu afise kuri wewe, kubera yuko Yesu akiza abacumuye. Ibyagezwe byanyeho uhereye mu itongo rya Edeni, kubera yuko mu itongo rya Edeni Bibiliya yerekana ko Kayini yarenze ku itegeko rivuga ngo ntukice, yica nde? Mwene wabo Abeli. ni kuvuga ngo iyo ibyagezwe bitaba bihari, nta cyagezwe cyari kubuza Kayini kwica Abeli. ntabwo byari kumvikana yuko Kayini yakoze icyaha, ariko kubera yuko hari hariho icyagezwe kivuga ngo ntukice, Kayini yarakirenze yica mwene wabo. abantu benshi mu guhakana ibyagezwe bavuga yuko Aburahamu ari we sekuruza wabo, bakamubeshera yuko Aburahamu ari we karero kabo ko kutitondera ibyagezwe by'Imana. nyamara baresha namba, kubera yuko Aburahamu nawe yaritondeye ibyagezwe by'Imana. ni mu birabe namwe haya mwitangura igice cya 76 ku murongo wa 5, Bibiliya ivuga ngo kuko Aburahamu yanyumviye agashitsa ibyo namwihanikije n'amabwirizwa yanjye n'ibyo nashinze n'ibyagezwe byanje, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. bagenzi, sogokuruza warizeye Aburahamu, ukwizera kwiwe kwatumye yumvira Imana. nicyo cyatumye Yakobo avuga ngo ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. wizeye ntukore iby'Imana igomba, ukwizera kwawe kuba gupfuye, kubera yuko sogokuruza wacu Aburahamu Bibiliya iheje kutubwira yuko yitondeye nawe ibyagezwe by'Imana. reka ndababaze, ukwizera ubuntu, ikigongo twagiriwe ku musaraba, mwumva cyo kuraho ibyagezwe? reka ndababaze abanyeshuri hano, harimo abanyeshuri nk'uwo umunyeshuri yo kubita mwigisha, hama umubyeyi wiwe akagenda agasaba ikigongwe, uwo munyeshuri bakamubabarira. uwo munyeshuri aciye asubira gukubita kandi mwigisha igira kabiri, wosubira kumubabarira? Yesu nawe yatugiriye ikigongwe rimwe gusa, none bisigura ko tugiriwe ubuntu tukagirirwa ikigongwe duce dusubira gukora kandi ibyaha? ibintu abantu badashoboye bashaka kubiremeka Imana. reka ndababwire, ninde mubyeyi yosanga umwana wiwe yari imboga zose bari kurya mu ijoro, haba umwana agasaba ikigongwe, umubyeyi akamubabarira, bwaca agaca asanga umwana yongeye kuzigiza imboga akongera akamubabarira? ninde muntu bojyana n'umuntu mu modoka muri bisi, haba uwo muntu agaca guhonyora, yaheza kuguhonyora agaca akubwira ngo pardon, ndabarira, ugatumubabarira, hajya nyene uhegeye kumubabarira agaca yongera akaguhonyora kandi n'ingufu nyinshi, agaca akubwira ati ndongeye kwirinda pardon mbabarira, ugaca wongera kumubabarira, mukarinda mupfa ngaha mugashika Bujumbura, agenda guhonyora ukabyihanganira. ninde ubwo ndaguhonyora ingo hari uwo muntu naje ndamuhonyore ndareka byihanganira? abantu dushaka kuremeka Imana ibyo natwe tudashoboye. ikigongo Imana yatugiriye ntibisigura yuko dukwiye kuguma dukora ibyaha. bagenzi, ababyeyi bacu ba mbere barakoze icyaha, barakoze ibyaha, bizana agahinda hamwe n'umubabaro. ingorane zose turimo hano ku isi
tuziterwa n'icaha. Yamara Yesu wewe yazanye ukugororoka. Bibiliya ivuga ngo uwe nta cyaha yakoze kandi nta bugunge bwabonetse mu kanwa kiwe. Igice cya mbere cyanditswe na Petero igice cya kabiri ku murongo wa 22. Uku niko abagendera muri Yesu bakwiye kumera. Nta cyaha gikwiye kuganza mu mitima yabo. Ibihugu byose byo ku isi birafise amategeko abigenga. Reka ndababaze, hamwe amategeko atoba hari, aba bantu n'igiki cyo batandukanya? Ata amategeko ahari ngo basuzume barabe nyene ko kano gashagoshi umwe wese avuga ngo ni gwanje, ubundi nakavuga ngo ni gwanje, ibintu byoca bigenda gute? Ata amategeko ahari, uwurusha ingufu uwundi niwe yotsinda. Ni kuvuga ngo koba kabaye nimurabe namwe ata amategeko ahari. Nta mategeko ahari, bano bantu botaturwa n'iki? Bokwicana n'imiryango igahona, ntibokwigera bahuza. Umwe yovuga ati imodoka yaje yononekaye, uwundi akavuga ati imodoka yaje yononekaye. Ariko habaye amategeko baca baza bagapima bakaraba ati bwa bundi uwarari mu makosa uyu nawe nta makosa yararimo. Bagenzi, amategeko niyatwereka imico myiza hamwe na mibi, niyatwereka inzira nziza twogenderako. Ata amategeko ahari ntidushobora kumenya mbere ko dukeneye Yesu, kubera yuko tutomenya yuko turi abanyabyaha ata amategeko. Nicyo gituma amategeko y'Imana akenewe mu buzima bwacu kugira ngo mu by'ukuri adukize. Izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Kumwe mugoroba abantu bose bakwiye kuraba amategeko nk'icirore, icirore birabamwe kugira ngo mu by'ukuri bamenye yuko bafise icyaha canke batagifise. Iyo tumaze kwiraba mu cirore arico mategeko tugasanga turafise ibyaha, duca tuza kuri Yesu kugira ngo adukize. Izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Ni kuvuga ngo amategeko y'Imana, ibyagezwe by'Imana biratumurikira, bigahishura ubukene bwacu, bigashyira ku mugaragaro ubunyantege bwacu, bigashyira ku mugaragaro ico turi, maze tukabona yuko dukeneye ikigongwe cya Yesu Kristo, maze bigatuma dukenera igikorwa Yesu yadukoreye ku musaraba. Reka ndababwire, wewe wasamaye ugendera mu bijyanye by'ubusa, hama wasamaye uratwawe. Murabona, iyo uri mu cyaha uba umeze nk'umuntu ari muri Tanganyika yatwawe, kubera yuko uba uri gutera werekeza mu rupfu. Tuvuge rero wewe uri gupfa, uri muri Tanganyika ugiye gupfa, hama ugaca ugirirwa ubuntu, hakaza igikoko kigapfa mu cyimbo cyawe, wewe bakagukura muri Tanganyika ugasanga uri rusi warokotse ntupfuye. Mbega wosubira kwita muri Tanganyika batakuzi utasaze? Ni kuvuga ngo Yesu niwe kino gikoko cyapfuye mu gishingo cyacu. Iyo uri mu byaha uba uri mu kaga umeze nk'ugiye gupfa, Yesu acaza agapfa mu gishingo cyawe kugira ngo ukire, maze ukisanga warokotse. None abarokotse gucaha wosubira kugenda kugikora gute ku manyama? Bibiliya hariya mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 5 ku murongo wa 31 ivuga ngo uyo
imana yaramushize hejuru n'ukuboko kwayo kw'iburyo ngo abe umukuru n'umukiza, ngo abahe abisirayeli kwihana no guharirwa ibyaha, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Numva Yesu ababarira abantu batihanye, aduha kwihana, maze twamara kwihana ibyaha twagendeyemwo tugaca tubibabarirwa. Abantu benshi bameze nk'uno umukobwa w'umwami. Umukobwa w'umwami yagiye kwiraba mu kirore, yarazi yuko ari mwiza, agiye kwiraba asanga ni mubi, aca arashavura. Amaze gushavura aca asimbira kuri cya kirore arakimenagura. None reka ndababaze, hagati ya kino kirore n'uno mukobwa ninde yari mubi? Abantu rero ni twebwe babi. Iyo twiravye mu byagezwe dusanga turi babi, tugaca twidoga ngo ibyagezwe ni bibi. Kumbe ni bande babi? Twebwe. Yohana igice cya 15 havuga ngo nimwitondere ibyagezwe byanje muzoguma mu rukundo rwanje. Bagenzi, igihe cy'imbabazi kicahari, kandi Imana iratanga isezerano ku bantu bo mwa kino gihe cy'iherezo. Mu Baheburayo igice 8 ku murongo w'10. Bagenzi, mwumvirize ibyo Bibiliya itubwira kuri uno mugoroba. Bibiliya ivuga ngo kuko iri ari ryo sezerano nzosezerana n'umuryango w'Abisirayeli hanyuma y'iyo minsi, ni njyewe Uhoraho bivuze. Iri ni ryo sezerano rishasha, ni ryo sezerano Imana ishaka kugirana nawe kuri uno mugoroba. Ni ryo sezerano Imana ishaka kuva ngaha mugiranye. Bibiliya ivuga ngo nzoshira ibyagezwe byanje mu bwenge bwabo. Ubu Imana ntagishaka yuko ibyagezwe byandika ku mpapuro, ntagishaka yuko ibyagezwe byayo byandikwa ku bisate bibiri by'amabuye. Yamara ishaka kubyandika hehe? Mu bwenge bwawe. Imana ishaka yuko uva ngaha yanditse ibyagezwe byayo byose mu mutima wawe, mu bwenge bwawe. Bibiliya ibandanya imbarira ngo no mu mitima yabo, kandi niho zobyandika. Nanjye nzobabera Imana, nabo bazoba abantu banje. Hamwe wo kwemera ko kuno mugoroba Imana yandika ibyagezwe byayo mu mutima wawe no mu bwenge bwawe, Imana ikubwira ngo ikikubera Imana nawe ube umuntu wayo. Abantu twarivayanze, twararenza amategeko y'Imana. Bamwe twarigize ku kutamenya, kubera yuko hari abantu bari baraduhenze batwigisha yuko ibyagezwe byakuweho. None Imana ihejeje kuguha ukuri n'umuco utangaje yuko kuno mugoroba yifuza kwandika ibyagezwe byayo byose mu mutima wawe. Mwumvise ishaka kwandika 8, yandika 9, yandika bingahe? 10 mu mutima wa. Ibyagezwe by'Imana ni 10. Imana ikugirira isezerano kuno mugoroba, niryo sezerano turarira ku musaraba. Yesu yapfuye kugira ngo abantu ibyagezwe by'Imana byandike mu mitima yabo. Yesaya igice cya 53 ku murongo wa 4 na wa 5. Mukuru zacu mpinda yishizeko n'ibyacu bicumuro n'ibyacu by'abaro yikoreye, ariko twe twamwiyumviye ngo wakubiswe n'Imana kicura ikigara kabonye. Nyamara yakubitwe ibyacu bicumuro, watanjagura ibyacu byaritanyo. Igihano kituronesha amahoro cyabaye kuri we, kandi imishishago yiriwe niyo igukiza. Mugenzi, uno munsi Yesu arakwinginga, usabe abadiyakoni begere hano imbere, babaririmbyi nabo begere hano imbere, kubera yuko tugiye gukora umuhamagaro kuno mugoroba. Yesu arakwinginga, ashaka yuko uza
kugira ngo wandikwe mu mutima wawe ibyagezwe by'Imana byose. Erega ubuzima bwawe buzohinduka, ubuzima bw'umuryango wawe buzohinduka, kandi Imana iritegure kuguhindura amateka. Ndababwire ngo ufise Yesu uba ufise byose, udafise Yesu ntacyo urico. Yesu aduteze ibiganza, nindavuga ati nanjye ndamenya ukuri, none ngiye kwiyegurira Yesu. Ndashaka gutangura imihango nshasha, ndashaka yuko isezerano ry'Imana yasezeranye rishasha yuko riri iwanje. Nawe tera intambwe ze hano imbere dusangire isengesho. Sabe ishengero ryose rihagarare, bose muhagarare. Abaririmbyi dushireko indirimbo Yesu aduteze ibiganza. Umwami Yesu yamutumira mugenzi. Dusenge Imana. Amen. Data wa twese uri mu ijuru, Mana yacu ushobora byose, umubyeyi w'abari mu isi bose, izina ryawe ryubahwe. Turagushimiye cyane kubera yuko udukunda cyane. Ibyo byatumye utanga Yesu Kristo, kandi kubera yuko bitari gushoboka gukuraho amabwirizwa, ariko icyari gushoboka kwari uko umwana w'Imana atagira icyaha apfa, kugira ngo umwana w'umuntu yacumuye arokoke, kandi n'amategeko nayo nyene abandanye ahangamye, kuko ari yaserura urukundo rw'Imana. Izina ryawe ryubahwe. Kuri mugoroba mwami Imana, abahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore bahagaze imbere yawe bafise imitima imenetse, bumvise ijambo ryawe rikora ku mitima yabo. Bene Imana abagombereza guhagarara imbere yawe basaba imbabazi, bemanga ko bagucumuyeko. Eheraba hari abazi byinshi byababonetseko, hari n'abandi bavuga bati hari n'ibyo ntibuka. Ibyo byose ndakeneye ko Imana igirira imbabazi. Uhoraho mwami Imana ushobora byose, ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo, wa wundi yemeye gupfa kugira ngo tubeho. Ubagirire ikigongo mwami Imana uzobukoze. Ariko kandi mwami Imana ndasaba ngo ubafatishe ingingo idakerakera, bafate ingingo itivuguruza. Aba bantu bahagarare munsi y'ibendera ryawe, ubutagisubira inyuma uzobugize neza. Mwami ubashoboze gutsinda imitima ibatera gukekeranya. Ndazi benshi barakekeranya bakavuga bati mbega nobyubahuka, umugabo wanje yonyica, umuryango wonyirukana, papa na mama bonyica, mw'ishengero nogira ibibazo. Ariko mwana ubibutse ko wavuze ngo abantu ntibatinya kukwaturira imbere y'amaso y'abantu, ngo nawe uzorihakana imbere ya so n'abamarayika bera. Birinze cyane rero abafata ingingo bose ubakomeze, kandi wamwe ubibutsa ko wavuze ngo nzobabera umubyeyi, nzobana nawe gushika ku muhero w'isi. Uti kandi ubwo data na mama bona worazonyitorera. Aba bantu ubashikamishe mu ijambo ryawe, kandi tumvikanye mu mitima yabo byose, uzokomeze kubasigurira ibihe byose, uzobugize neza. Mubahagaze hano hari abantu bafise uburwayi bubamereye nabi, imibiri yabo yononekaye, yasanganywe n'indwara kubera uko bafunguye, kubera imibereho babayemo, kubera ubutamenya bagendeyemo. Usanasane imibiri yabo uzobugize neza. Hari abaje ngaha baremerewe n'amadeni, ubabohore mu izina rya Yesu. Hari abaje batagira aho bakika umusaya, ubahe aho kuba. Hari abaje baremerewe mwami Imana n'ingo zabo zasambukiye mu ibanga, uzisanasane mu izina rya Yesu. Hari abaremerewe n'akaborerwe kabananiye kwibohora, ubabohore mu izina rya Yesu. Ayo kandi mwami Imana n'abandi bashobora kuba banyoshwe n'ubusambanyi, ibyo bakabiba mu gihe kirekire, ubabohore mu izina rya Yesu. Abantu baboshwe no konona imibiri yabo, abasore n'inkumi, binginze ngo mu izina rya Yesu Kristo batahane intsinzi, uzobugize neza.
mwami Imana. Birashoboka ko hari n'ibindi byinshi bibosha abantu bawe tudashobora kumenya. Satani yabigishije amafilime y'ibiterasoni n'ibindi byinshi cyane. Ndasaba Imana Umuremyi ngo bave ngaha baronse intsinzi, kandi uyu munsi uzokwibuke mu buzima bwabo kwabaye umunsi udasanzwe. Reka tugushimire ko wumvise ugusenga kwacu, kandi tugushimire kubohoye imitima n'imibiri y'abantu bawe uyu munsi n'ibihe byose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.